Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Bakunzi b'ikiganiro nzimurura turabaramukije amahoro y'Imana. Rwanda nibwo Barundi batahuye rubandanya kubashikiriza ibiganiro. Mu kiganiro giheruka twabaganiriye ku bikorwa bitanu 5 acte Nikora Mayugi yashize ahabona yerekana ukuntu umugambi wo kunyuranya intumbero y'ubuzima bw'iteka mu Burundi wacizwe n'abakoroni uko washizwe mu ngiro kugeza bashitse ku ntumbero yabo yo guhindura Abarundi abaja kandi basanze ari abashinga ntahe n'abapfasoni babushitse igihugu cyo kwipfuzwa kandi gifise kazoza keza cyahiga ibindi bihugu byinshi mu bicungararo yacu mu bitari bike mu iterambere. Ubu cyahindutse igihugu gihungwa na bene cyo kugeza naho abatari bake batacifuza kumenya ibyacu. Uyu munsi tuza kubabwira ingaruka karangamuntu nyomekano yaremye mu Barundi bigatuma imigenderanire, imikoranire n'iterambere ry'u Burundi binyohwa. Ukugira indangamuntu nyomekano ni igikorwa kigamije guhindurira umuntu indangankomoko y'ukuri yarasanganywe wayihinduriwe nawe akama mu ntambara yo kwirondera yibura kuko yemeye kuba ico atari cyo. Iyo ndangamuntu nyomekano yabandanije gutabura karangamuntu y'ukuri y'umurundi. Mu gutahura ingaruka za karangamuntu nyomekano reka turabire hamwe urutonde ngereranyo gwerekana ingorane zazanywe n'amacakubiri mu bonse rimwe. Karangamuntu nyomekano yaremwe mu bagizwe Abatutsi. Ubwibone no kwigira gahambaye nkaho baruta abandi mu bwenge, mu bwiza bwo ku mubiri no mu burongozi. Karangamuntu nyomekano yaremwe mu bagizwe Abahutu nayo no kwisuzugura no kwibona ko badashoboye. Kabiri, ku bagizwe Abatutsi yiyumva ko akwiriye gukorerwa no gutegeka bikamutera kuba umunebwe, mbere niyakoze akazi gaciriritse canke gaciye bugufi yumva umenga aragotse kuko umukoroni yamwigishije kugara akigira bosi naho ataciye bayimariye. Ibyo byashimangiwe nuko umukoroni yabanje gutwara mu mashure abo bagize Abatutsi, ariko abonye ibimenyetso by'uko bazomwihinduka aca hindukirira abo bagize Abahutu. Ku bagizwe Abahutu nabo yumva nkaho kuba umukozi w'abandi ari bisanzwe, bene gukora akazi gaciriritse ntacyo bimutwara. Ariko nawe iyo ahonyoye mu ishuri aca atangura kuduza ibitugu akigana inyifato y'abamubanjirijeyo. Ibyo byashimangiwe nuko umukoroni yari yabanje kumukumira mu mashuri, ariko amugarukiye amwereka ko ategerezwa kwihora Umututsi nkaho ari we yari yamubujije ishuri. Ca gatatu, ku bagizwe Abatutsi ukwinuba Abahutu. Ku bagizwe Abahutu nabo ugukumira no guhonya Abatutsi. Ca kane, ku bagizwe Abatutsi arisuzugura imbere y'umuzungu ariko akumva birapfuma kuko yabwiwe ko aruta Umuhutu. Ku bagizwe Abahutu nabo arisuzugura akagwiza inzigo kuko yibona nka ruhebwa kandi ataciye kwihindurako. Ica gatanu, ku bagizwe Abatutsi gukorana n'umukoroni mu gusara no mu gutikiza igihugu bagashishikara umugambi wo gukumira abiswe Abahutu mu burongozi wari watanguwe n'abakoroni. Ku bagizwe Abahutu nabo gukorana n'umukoroni mu gusara no mu gutikiza igihugu ariko babanje kugwanya kwigizayo no kwikiza Umututsi wese ababangamiye. Gatandatu, ku bagizwe Abatutsi ukwisuzugura gufatiye ku gitigiri bakama bavuga ngo turi inkehwa akantu kose kabaye ngo baratumaze. Ku bagizwe Abahutu nabo ukwihimbaza gufatiye ku gitigiri bakabikoresha mu kurondera kuganza Abatutsi ariko mu gutikiza bakajaniranya Abahutu n'Abatutsi. Ivyo bompi bahuriyeko navyo nibi bikurikira. Ica mbere, bompi n'abaje bakorera inyungu z'umuzungu ku bucake canke mu kutamenya. Ica kabiri, bompi bama bahanganye kandi ntibizerana. Ica gatatu, bompi iyo bari mu burongozi bakorera inyungu zabo bwite nta ukorera igihugu. Ica kane, bompi babesha ibyiza aho bita ko baserukiye, wa Murundi yabaje inyuma akahasiga ubuzima n'ivyo yaraharaniye ntibishike kubera yakurikiye ubwije. Twihweje uru rutonde ngereranyo dusanga ihangana imeze gutya atakintu na kimwe ryopfa rigezeko mu iterambere kuko ryama mu njyane hagati yaryo. Ikindi naco dusanga amacakubiri yose ari mabi
kuko iyo abantu biciyemo ibice baba batanguye urukurikirane rwo kwitandukanya rudahera. Nk'uko muvyibonera kandi musanzwe mubizi, byatanguriye mu bo bise abahutu, abatutsi n'abatwa. Bimaze gutsimbatara, ubuhutu, ubututsi n'ubutwa ntibwabaye bukibabumba, ahubwo binjiye mu vy'intara. Mama, nguyu n'umunyabururi, nguriya nawe n'umunyengozi, hanyuma ngo n'umunyagitega, n'ibindi n'ibindi. Ivyo bitabahagije, binjiye mu vy'imigambwe. Uyu munsi uwufise agaciro mu gihugu n'umudede. Hanyuma akavuga ngo uriya ngo n'umuseneri, canke abandi bakavuga ngo nguriya nawe n'umuporona, hanyuma ngo n'umuforodebo, hanyuma ngo n'umu-MSD, n'ibindi n'ibindi. Ejo naho hazoza ivy'amadini, muzoba muvuga ngo je ndi umukatolika, uwundi nawe ngo nanje ndi umukizwa, hanyuma uwundi ati nanje ndi umuyisilamu. Bukeye naho ibindi bizokwaduka navyo bihabwa agaciro, gutyo gutyo umurundi yambe yigabaguramwo uduce duce kugeza zimanganye burundu. Ukwiriye kwibaza iki kibazo gikurikira uti: mbese ubututsi hari ico bwamariye? Ubuhutu bwo bwamariye iki? Nimba ubuhutu busumira umwana wawe, canke ubututsi bukaguha uburaro n'uburamuko, ukabona vy'ukuri ko kazoza k'abana bawe gahagaze ku buhutu canke ku bututsi, butsimbarare ko ntuburekure. Ariko ivyo tubona nuko abarundi benshi ubuhutu canke ubututsi atari ibyago vyatuzaniye, nta ciza na kimwe vyatumariye. Nico gituma abarundi batahuwe duhamagariye abarundi twese kuvira hasi rimwe, tukikunkumura ikinyoma c'abakoroni, tukiyamiriza n'abagikoresha ku nyungu zabo bwite, igihugu cacu kikarushiriza kuba umusaka. Ni ngaha ikiganiro cy'umunsi garukiye. Turabashimiye mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana no gukunda ikiganiro nzimurura gitangwa n'unani rw'abarundi batahuye. Urugamba rwo kuzimurira abarundi rurabandanya. Nawe ni baba wumva ikiganiro cacu kikunyura, uragisangiza abagenzi bawe ku bwinshi. Mu kiganiro gikurikira tuzobandaniza gushimangira ingaruka z'amacakubiri, kugira ngo mumenye ko umwasi w'abarundi wa mbere ari uwo wese abiba, aberekera canke acira icanzo amacakubiri, yaba bikorera mu mwijima canke ku mugaragaro, mu vyongoshwe canke akabivuga yeruye. Mugira umunsi